Okay, turabona ukuntu hagiye haraba evolution mu muziki. Kera wasanga indirimbo ziri ku makasete canke tukazumviriza ku radio. Kariyere yawe y'umuziki wayitanguye umuntu ashobora gushika igikorwa kuri YouTube canke za Facebook. Yati sinarinzi kamashure ajya twiga tigera hera wijisitema les enseignements ne cesse pas parce que tous les choses que nous rencontrons nous enseignent. Sinarinzi kumwigeme yokororinda kandi yaravyawe. Wow. Yes. Jambo niwe tara yakira hacuzumwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Hello la famille ndongeye kubaramutsa ndabipuriza kumererwa neza nkuko bisanzwe murabimenyereye cyane turongeye kugaruka nkuko twama twagiye tukongera tukagaruka uno munsi rero twabonye Imana tugira neza ikirere kimeze neza akazuba kariko karaka abashoboye kuva mu rugo bakaja ku mirimo ndazi buri umwe wese vyagenze neza cyane ko ugerageje kuraba igicu kimeze neza natwe twavuye mu rugo tuja ku mirimo yacu ya misi yose kuko umuntu wese afite icyo yahamagariwe turacana muri cya kiganiro mukunda cyane wabigenje gute nama nayivuze nawe urafite uko wabigenje kugira no munsi ushobore kuba uri muzima muramaze kwimenyera. That's why today turi kumwe n'umwe muba jeune bafite uko babigenje n'umutama witeka n'umujene witeka turaza kuyaga nawe nizere yuko muza kuryoherwa kanya tuza kumarana. Rero nyamburi mushasha kuri Jambonet ibindi bikorwa uraza kubikora mu nyuma ariko ari kubanza kudutega amaso n'amatwi kugira dushobore kuyaga. Reka dushobore kuramutsa umutumire wacu no munsi mutama turonge kuramutsa umeze neza. Ndameze neza. Natwe n'amahoro umeze neza cyane. Yego ndashima Imana. Byiza yuko twongerako cyane kugira ntibumve yuko aya barundi usanga umurundi agwaye gusa ahubwo ati meze neza. Bo. Yego ni mu mico y'ikirundi. Yego. Meze neza buke niko kantu kahama. Ariko je na jewe nyene ndakunda kukavuga na je meze neza buke. So umuntu ugasanga yirihusa yanaburaye. Bati meze neza. Yego ni meze neza buke niko nyene niwo muco twibereyemo. Yego. Twaguteye kumuhana aho usanzwe uba. Nyene uratwihanganira ubuturi mu bwami bwawe. Bo twebwe mu mico y'abarundi kandi ndakunda kukivuga mu mico y'abarundi. Yes. Urugo rw'amahoro urugo rwiza n'umuntu baruzamwe abashitsi bakavuga ati je wandahinje ntabwo bangira ugira urugo rubi naho gotunga ibingana gute nagiye usanga abantu batinya ariko twebwe rero tubonye abantu baza aca twibwira ati bwa undi rwo rwacu ni rwiza rero karibu kandi rero ngo buriya umushitsi yaje naho ntiyivuge mwo kimwe abari umurozi canke abari umusuma niyo mpamvu twe twanigaragaje rero. Yego turiko turakurikirwa n'abantu bagiye batandukanye kuri Jambonet imbere yuko dushobora gutangura ikiganiro cacu nyezina turashobora kugusaba ugashobora kwibwira abantu batakuzi mu buryo bwagutse. Yes, nkuko bisanzwe beshi baranzi naje ndiyizi na wewe nkumbure sanze tarinzi muga nkumbure ndazo waje kubera unzi. Mfise amazina menshi nkumbure waza gufata mu gishoboye banyita Ejorova New Style Over aka akabidunga kabinonga kayitinga vegetarian kaputsi na mahora kumufaya mwite journalist mwite umuririmbyi mwite umuyobozi mu bikorwa bya entertainment muri butanyerera yose intara hafi zitanu ni waziyoboye respect to you. Aya mazina bayadusubiramo. Yes. Ni Ejorova New Style Over aka akabidunga kabinonga kayitinga vegetarian kaputsi nzamara kumufaya mwite umusaza mwite journalist ayoboye intara zose za butanyerera mwite umuserukizi umuririmbyi umutananirwa umukozi nawe yo kwinyereza umwimbyi. So my people urumva neza ko turi kubona umuntu vraiment ndazi turaza kuryoherwa ahubwo muragoye muraza kuryoherwa. So numvise amazina menshi cyane ariko harimo umutananirwa umucukumbuzi umujournalist so uno munsi umutanyerera naho twokwinyereza tunyereye tuba twinyereje. So mumva ko ibintu rero biri kuza kwindi mpwemusha kwindi mpwemu ikomeye cyane turi kumwe n'umwe mu basore bashoboye ibintu byinshi bigiye bitandukanye nko kabibabwiye je twari dusanzwe tumenyeranye ariko ntitumenyerana nubwo tumenyeranye. Ndamwuha mu bikorwa byiwe that's why no munsi wona muzanye nko invite kuri Jambonet muramukunda muramuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane ko mu bantu mukunda ibikorwa biruhura mu mutwe nko kuririmba
uyu musore arabica bigacika. That's why today niyo subject tuzakumara ku mwanya muremure tuko turayaga. Twinjire mu manga yiwe yose tuyacukumbure, ibyo yashatse ko bija ku mugaragaro n'ibyo yahishije byose turaza kubicukumbura tubyinjiremo uze kutwihanganira Jesse Fina. Yes, ntangorane ntabangaza gukubikira no mu je na jewe mba ninga kugira ngo umuntu ambaze kuko nka twebwe muri fata akarabo muri mu muziki yego hari ikintu ushobora kuririmba abantu ntibagitahukirwa mugabo iyo umuntu akoze interview arashobora kuvuga ati iki kintu nakiririmbye kubera iki yego nka je naririmbye indirimbo ndayitangura yati sinarinzi kamashure ajya twiga tigera hera wijistemare zansenyement ne cesse pas parce que tous les choses que nous rencontrons nous enseignent sinarinzi kumwigeme yokororinda kandi yaravyawe. Wow. Yes. Wow. So rero nkako rero umuntu akumvisa ashobora kwibaza ati kweki warimbye kamashure twiga atigera hera. Yego. Nk'umuntu akubaje ati wabigenje gute cyangwa nyene nkuko mwatanze titse icyo kiganiro. Turiko turaraba amashure nk'akaroro ntiyigera hera. Sinzi ko twobyemerana. Dusobanurire. Umva mejeje ako kantu ndirimba ariko mvuga mu gifaransa ati tous les choses que nous rencontrons nous enseignent. Ibintu byose duhura biratwigisha sadire yuko nubwo waba waramaze za kaminuza za dogitora urakiga icyo uza guhura nacyo kirakwigisha. Na yakana nacendenza ko ati sinanzi kumwigeme yokororinda kandi aba yaravyawe. Imagine nk'ubu wo kubwira uriho ati yo nyoka gukororinda kwari dommage. Yes. Abantu ukororinda cyamwiyumvira namwe babakorora iyo baza kubakorora umva ko ari ibintu bigize. Yes. Ni message nininya cyane yagutse. Nkuko yari karabivuga urumva umuntu ashobora indirimbo kenshi usanga imara yarambye iminota 5 yegizaje iminota 10. Rero mu minota 10 biragoye yuko umuntu ashobora gutanga insobanuro y'ikintu yashoboye kuririmba. Gusa ashobora kuvuga mu buryo bwa message hamwe umuntu wiyumvira ugashobora kwiyumvira muga gusa ngo hari mugani wo mu Kirundi baca nyamba ari ngo kamenywa n'uwayikanye nyambara kantuze akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye. That's why rero umuntu aba yarakoze ikintu niwe baziti ikintu agikoze mu buryo meze uko. That's why tubagendera abantu b'abanyempano abantu bafite ibintu bashoboye gukora kugira bashobore kudusobanurira bihagije. Ego twumvise neza yuko usanzwe uririmba indirimbo zihanura indirimbo zigisha zigakebura umuntu yuko amashuri atigera hera. Inspiration yanyu kariyere y'umuziki mwayinjiyemo gute byagenze gute? Jewe kariyere y'umuziki nayitanguye nkiri umwana urabona ko no ku mashuri haba ibintu by'amakompetisiyo nk'ubakaza nka Club kanaka nka Club Stop Sida bakazana sije kanaka mukadebata bamwe bose uko bayumva bakagira. Twe rero tukiga muri primaire kera yari primaire bazanye amashide nka twaca ducisha mu ndirimbo. Nk'ubu ndibuka yuko twiga primaire buri gihe twatwara ubushimwe mu bintu byo gukompoza indirimbo zijanye no mu bikino bya Club Stop Sida n'ibindi byose za Croix Rouge zije byaba ari sawa. Mu majambo make umuziki ni impano mufise kuva kera. Ni impano twakuranye tumaze kuva muri za primaire kuko navukiye mu misozi nubwo usanze ngase ho navukiye maze kwinjira hano sanga hariyo n'abantu zenya hariyo aba producer bamwe bakora indirimbo mu buryo bw'amasanamu mu buryo bw'amaudio baramfasha ndakora audio ya mbere aje hanze bamwe bashoboka kuyumva barantera courage mugakwe ko ari nyene uburyo bwari bisanze ntaho yageze. Ndatinda ndegera n'aba producteur b'amasanamu nk'uwitwa Richard yarankora indirimbo zibiri kandi byari ibintu bimeze neza. N'ubu nyene ni bya bindi ubona ibintu byo ngaha bigenda iyo udafise amahera ngo bigire promotion igeze iteye imbere n'ayandi ho ibikorwa byanje baba bamaze kwibona mpora numva bambwira ati bigezehe kudaheruka gukora nk'ubu naheruka gukora ama message abangeze kure mugabo nange nkabwira ati rega nta buryo shabu gibuze kiragoye abakozi bawe watunyoteje adoja
Nati nta buryo kweri Yego. rero niko bimeze ibikorwa byanje urumva byatanguye kera mu by'umuziki ni impano novuga ngo sinovuga ngo yatanguye uko Yego. mugabo ni impano novuga ngo nisanzemo nakuranye Okay, turabona ukuntu hagiye haraba evolution mu muziki. Kera wasanga indirimbo ziri ku makasete canke tukazumviriza ku radio. Kariyere yawe y'umuziki wayitanguye umuntu ashobora gushira igikorwa kuri YouTube canke za Facebook. Yes. Jewe maze kuva mu misozi nkinjana mu gisagara bakankorera ama audio abanyene abandiko ndakubwira aba producteur bayishari bace bamfasha gukora konti ya ntunzenya YouTube Yego. Facebook nk'ubu wanashaka mu mazina nidondoye sinarivuzemo izina rya YouTube benshi basigaye bampamagara Washington 10 Washington 10. bana Washington 10 Yego. Washington 10 kuri Facebook naho urandika 1 2 3 4 5 gaca urenza ko ejorova Ejorova. ni ukuvuga kuri imwe kugera kuri 5 hama wandika mu yaro kuva kuri 1 gushika kuri 5 gaca wandika ejorova ufite utuntu twa wisangije ufite ukuntu twa yego turi no makode. ibikorwa byanje usanga ari page imeze neza abantu barayikurikirana yego niho bisanga kugeza ubu kuri YouTube hari indirimbo zingahe? Kuri YouTube ariko indirimbo ziri hagati y'umunani zoba zishika 8 kobwa mwarabikoze bro. Mwizo ndirimbo nihe ndirimbo wawe wararirimbye ubwawe ukayikunda n'abandi bantu bakayikunda ukavuga ati indirimbo vraiment ya nyene yaragirageje yarabikoze? Bo hariho indirimbo yitwa Wazazi ni indirimbo ya gospel. Yego. Novuga yuko niyo ndirimbo buri gihe burindwi buri kwezi nkunda kubona feedback yayo abantu bakanyandikira ngo duherenke ya ndirimbo tubwire ya ndirimbo twabona yiturungikiye abarundi benshi kubera urazi ntibaramenya gukoresha YouTube cyane cyangwa imbuga. Yego. Sabumva ngo yindungikire nawe rero kubera nye n'uki keneye visibility wemera kwibarungikira ndirimbo ivuga kuba muri Yesu yo kandi ubikunda kuba muri Yesu yo kandi ubikunda nabyo biraryoha gusumbya ibyo byose gusumbya ibyo byose abisi bakunda mama we nikometse wasazi. Wow. Yes. Murumva yuko nibikorwa bimeze neza umuntu ashobora kuraba kishima anko agakuramo no message. Iyo ndirimbo numva neza yuko ari indirimbo ishobora no gutambika umuntu ashaka guhimbaza Imana. Ubwa mbere waturimbye indirimbo ijanye no guhanura ubwa kabiri tugeze mu ndirimbo ya gospel. Yes. Inspiration kuvuga ati ngiye indirimbo y'impimbaza Imana. Byavuye kuki n'umuntu yabibasabye canke bimeze gute? Bo jewe mu ndirimbo nta muntu ansaba ngo gira iki. Yego. Kandi nta kubisanzwe uretse ubunyene turiko turaja mwizi ndirimbo zirasa message ndende bisaba ko abantu bagufasha nayo jewe mu ndirimbo zanzamo inspiration kuntu yanzamo narabona ikintu kikanjamo nk'undi ko nditahira par exemple nk'ijya ndirimbo sinarinzi je yamfatiye mu ishure niga ndibuka niga muri pedagogy ya 4 ebana icyo gihe twe twigana n'umukobwa nanzi ka mukobwa yitonda dukunda gutera inkuru aragose aragwara baca tugiye kumuraba abantu baratubwira ati uyo mukobwa nubwo biruko yarakoroye inda. Cha numva gahinda karamfashe nyine wa muntu utarubikiye kamugasanga yarabikoze. Cha numva gahinda karamfashe avuga ati none gute umukobwa yumvira gukorora inda kandi nawe aziko yabyawe wo tumahura n'ibindi bibazo. Urumva rero ako kantu gatoya kumba maze kukaronka nca ndagahigira ntuzanya space ndagaha nca nyiro ngenda nongera ko sinanzi kamashure twiga tigera hera n'ibindi byishi uyumvirije usanga bifise message ndende. Wow. Ndiko ndavyumva cyane ego. Twinjira neza mu gisata c'Imana. Uno munsi waragiye urakora ibikorwa bigiye bitandukanye urakora indirimbo nyinshi yo umuntu ambwiye ati kuri YouTube hari indirimbo 8 mbaze neza yuko hari izindi ndirimbo nyinshi yananditse zitarasohora cyangwa ugasanga hari izindi ndirimbo ziri muri studio gusa zitaraje hanze. Ibikorwa byo wagiye urakora ubwa mbere twumvise ufise impano wavukanye. Ugerageje kuraba uruhara rw'ibikorwa byawe ariko urakora uruhara Imana ya participa mu kugira ivyo bikorwa byawe bije hanze rungana gute canke ni kwa kundi umuntu avuga ati I got power ndakomeye ndashoboye
naho bawusanze y'Imana je no bikora yes bo bisanzwe urazi yuko abantu benshi keshi mu mico y'ikirundi nyene biragiza Imana n'ibintu kandi barafata ko ari Imana yabikoze rero jewe umbajije ati ku ruhande rwawe Imana yoba yashizemo ubushobozi bungana gute ivyo gura kujyanda bisigure kubera nibeshe ntabeshe aho bikorwa izo ndimbo nayo maze gukora wanashaka n'ibindi bikorwa novuga kai kubw'Imana sampulusa kubera ko nk'ubu novuga ati yarahagaritse kuko narahize kuntu jewe ndi bukoresha ingufu zanje ndabura rero ngerageje kuraba muri rusange ya sampulusa ni kubw'Imana kuko nubu muranje hano nkayidoje atako manu bunanje niwo nkasira nkakora nakandi kazi kikamwe nyene abantu bagasaba kandi bago Mana yubahwe cyane nkunde iracyarindiriye umwanya uzoshaki nzokumva interefone ati ingora mu gikono bahereze tigoda cyese usora kandi kazi kikamwe bahereze babantu banje yego okay mu minsi wamaze mu muziki nize ntambamye wagiye urahura nazo ntambamye ni nyinshi ntambamye ni nyinshi kubera ko mu muziki uragoye gusohora uja kwa producteur w'amajwi aguca amahera kuba amasanamu wewe urumva ntibavyoroshe aho nta nayo uratanga yo yaraboroshe kugira ngo uzowushire kuri YouTube ugire visibility abantu bawubone ukore promotion hoho ucukuramo kuko wanashakana n'ugira ngo nk'ubu ankompareze indirimbo zanje nuko usanga zibishe gusumba izabitwa ko bamenyekanye yaba muri gospel yaba mu zitwa kari profane oya mugabo kubera ko bwa buryo bwo kugira promotion yatabwo nizo n'intambamye zikomeye kandi mu muziki kubwira umuntu ngo mfashe ni ikintu kigoye kubwira ati ni ahubwo wewe urakize warinze wimbira kuririmba nanje kutabwira ngo warambuye korayo biragoye sana biragoye intamba myinshi ko bijyana se umuntu agiye muri studio arikokoye amajoro n'amajoro ari karandika umuziki ari kandika indirimbo izofasha abantu ariko ko yayishize hanze ariko ko yakoze amasanamu yashaka kuri YouTube akacabura views mes chers amis journalistes c'est dommage akajambo kamwe kwa journaliste bikawusha abanyempano bo jewe nta kajambo no babwira aba journaliste bikawusha kubera twebwe abanyempano ino Ingozi mu myaka nk'itandatu 7 8 gukiheze ava ya Ingozi yari ifise umuziki warabona ibiteramo hirya no hino akaba ama competition mugabo harageze igihe aba journaliste babari bo bawica umuziki babari bo bica impano za bamwe mu gushaka gukorana n'abamaze kubaka izina ntibakorane n'abariko baraduga kandi mbere wanashaka batangura ibiganiro wasanga aritwe tubafasha kuko urazi ugiharaye ikintu ni ukora ama paytage maremare ni ugira iki mugabo tumaze kujya aho tubashitsa nibo badushitse down rero kubabwira ngo Imana izobahana cyangwa bazogira iki byo bakoze niyo byaba ari byiza barabandanye nta ngorane birababaje cyane Ingozi hari ama media menshi agiye atandukanye hari ama radio hari ama television hari ama television arinye why not ibintu by'Ingozi bitariko birashika kure umutima muri mu journaliste pay attention tugana ku musozo w'ikiganiro mu myaka wamaze uri korakora kariye y'umuziki twumvise ibihande bibabaza aho umuntu ashobora kuja muri studio agakora ibintu ntibigende uko yabyipfuje nizihe nyungu nazo bashoboye kubona mu bikorwa byawe bo inyungu nazo zirimo kandi nkuko no mu mashure twabyize ikintu burya kigira convenience kikagira na advantage urumva my convenience yo twarahuye nyene nuko kuntu umuntu akora ikintu nikigira aho gishika ariko advantage biratuma abantu hariho abo tugenda tumenyana kandi umwe niwe yavuze ngo kubaka izina byamutwaye ingufu nyinshi kandi kugira izina ni ikintu gikomeye ugenda urubaka buke buke natwe kwisanzwe nubwo biruko tugwana intambara igoye hari aho tumaze kuva naho tumaze gushika uyu munsi umuntu nkuba hari umuntu telefone yari akambwira ati akeneye kamera hano mu muji arambwira ati wowe no shanda ndabona ko ukunda gukora mu ibintu mpigira iki kintu urazwe muri rusange ababone ikintu uri kubakoreramo abona domain urimo bo abantu zenya abantu bari mu entertainment bamwe tugenda tumenyana buke buke tugenda tumenyana mbere naho tunafitiye ibyizero yuko
tuzogera ku kimana turaganiye kuko turazi iyo mpano sire twayishizemo rero imana yayidushizemo irafise aho izoyigarukiriza ishobora no kwigarukiriza no ngaha turizeye yuko rero inyungu ziri imbere ari nyinshi. Yes. Uno munsi haje umuntu akavuga ati brother nabaye interested n'ikiganiro naryohewe inspiration yawe naryohewe ukuntu wandika naryohewe ukuntu unezeguye ibikorwa byawe akavuga ati today ndi ready gukora ikintu cyose kugira ibintu byawe bishikaho wipfuza. Indoto zawe zo mu muziki upfuza ko zogera hehe? Je ku indoto zanje zo mu muziki indoto zanje zo mu muziki kubisanzwe ubu naragabanije uko nahora ndabivuga narifuza yuko nozogera ahantu kure nka kujya ubona aba Nigeria bakomeye mu bintu by'umuziki nkajya nkabona ati jewe kariyeri wanje y'umuziki kabisa iheze maze gushika muri Nigeria kubw'umuziki kujya basirayeli mbonye batazira bigakomera wanashaka nabo urabona ko bishika ahantu bakabatumira kandi ibintu by'ibiraka byo gukorera amahera w'ibyo dukora mutanga burya visibility y'imbere abariyo kuzorondera amahera kuzoronka amahera naje rero narifuza yuko nozobyara umwana akazobona narubatse nk'ihauzi visi imodoka avuga ati papi yabikuye mu muziki reka ndakubwira ko ibyo bintu bigishoboka cyane gose hamwe n'Imana hamwe na Yesu n'abantu hamwe na so brother thank you so much sinzi hari kibazo wari wipfuza ko ndakubaza ntaba nakubajije cyangwa hari ikintu wari wipfuza kubwira abakunzi ba Jambo Net tutaba twababwiye? Yes, so d'abord nane bagiye inunze nya media ngendeye ka Jambo Net ikamanze sabe abanyengozi cyane cyane nibo maze kubona bafise umutima mubi mu gupyonda like cyangwa mu gupyonda sabone benda basaba umuntu abayikokoye nk'uku akansanga muhira nta muronde kandi izindi media tuzironda kujya ziduha akajyo nkaka ndabasabe kabisa mufashe mupyondere sabone kugapyonda ko kumamega waguze ntacyo bitwara nta bintu birebire n'ukuri babwire bahewe bumve ubonye rero umuntu yarinze yikokora petete ko ushobora kudafise umwanya wo kura ikiganiro cy'iminota 10 ningahe mugabo urashobora kugenda ufyonze ukavuga ati undi munsi hari gihe azoshaka iki umuntu nzi nzoce ndonka notification byihuse rero ndabinginze bene data nimwebwe ba boss bacu nanje na mwumvise mfise byinshi ikibazo mbajije ngo nicyo namajije ni byinshi jewe noshikiriza kuko nani myidondo navuze ko ndi n'umunyesha makuru nanje biganiro ndabitanga wanashaka kurumva afise byinshi novuga ko mugabo je bibazo bikenewe mwabimbajije kandi muhezagirwe uwiteka wamugisha Imana iguhezagire cyane namwe bahezagire Imana igushitsa aho wifuza gushika namwe bashitsa aho mwifuza Imana itume bubaka inzu ivuye mu muziki ewana Imana namwe bahede placement mu muziki thank you so much bakunzi ba Jambo Net reka ndabashimire ku kanya mwashoboye kudutiza twari kumwe n'umuntu w'umumiriti impano afite ibintu byinshi nimwabinsaba nzomugarukana kugira dushobore kuyaga nawe mwumve ahantu mushobora kumuronderera murumva yuko muri journalism muramukeneye mufite ibintu byinshi mwifuza gupromotinga mwifuza ko ahandi hantu bishika rero next time muri comment muze kuvyandikayo nimumukenera tuzomugarukana nimutamukenera naho je nzomwigarukanira ko je twakundanye so reka ndabashimire kanya rero mwashoboye kudutiza Imana ibahezagire mugiraho muba mwubahwe naho gutaha ciao see you to next time.